Ingo zingana n'ibitigi 43.7% mu Burundi zirakenye. Abantu nabo baba muri izo ngo bangana n'ibitigi 51.4% nabo nyene barakenye. Byashikirijwe na Nicolas Ndayishimiye, umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro Istebu, kuri wa 24 Kigarama mu mwaka wa 2021. Mu Rwanda rwo gushira habona ibiharuro byavuye mu matohoza yakozwe n'ico kigo mu mwaka wa 2019 ushira 2020. Kujanye n'ingene ingo n'imiryango bibayeho mu Burundi. Duhejeje gushira ahabona ibiharuro vyavuye mu itohoza ikigo Istebu cakoze mu mwaka w'ibihumbi 2019 ushira umwaka w'ibihumbi 2020. Iryo tohoza rikaba ryari ryo kuraba ingene ingo n'imiryango mu Burundi ibayeho. Hanyuma muri iryo tohoza ngira mwabibonye ahanini twagarutse ku biharuro bijanye n'ubukene, ibiharuro bijanye no kubaho kw'abarundi. Muri rusangi rero tugiye turaraba twasanze ingo mu Burundi zikenye ziri zingana n'ibitigiri 43.7%. Abantu nabo baba muri izo ngo bakenye bangana n'ibitigiri 51.4%. Uwo muyobozi akamenyesha kandi ko iryo tohoza ari ryo kwerekana yuko ingo z'abarundi zigizwe n'uburimyi n'ubworozi zishobora kubaho ukwezi zifungura ibyo zimbuye. Akaba yaboneyeho n'akaryo kwerekana ko ubukene bwagabanutse mu gihugu ku rugero hafi y'ibice 2%. Ingo zibaho z'abarundi ahanini zitunzwe n'uburimyi n'ubworozi zishobora kumara n'ukwezi zifungura ivyo zonyene zimbuye, ntizije ku isoko ngo zigiye kugura ibintu. Ico cari kije kiza gihindura ubuhinga twahora dukoresha kera. Ikindi nuko twashatse yuko murazi yuko mu Burundi umwaka w'uburimyi uciyemwo imice itatu. Hariho agace ka mbere tuvuga yuko aragatasi, hanyuma hari impeshi no muci. Nukuvuga iryo tohoza twarigize twisunze ivyo bice bitatu bigize umwaka w'uburimyi kugira nyene twerekane yuko ingo z'abarundi ahanini zitunzwe n'uburimyi n'ubworozi, ivyo zifungura bitegerezwa guhabwa agaciro iyo arizo zavyiyimburiye. Nico gituma ahanini nobabwira yuko tutogerageza kuza kuraba ngo gire ishusho turabe n'ivyahora bikorwa. Mugabo ko mukibajije murazi yuko itohoza twari twagize ryo mu mwaka w'ibihumbi 2013 ushira umwaka w'ibihumbi 2014 twari twabonye yuko ingo abantu baba mu ngo zigize Uburundi bakenye bagera ku bice 64 bagera ku bitigiri 64 n'ibice 8%. Ubu rero mwaciye mubona ubudasa buriho. Mugabo ubwo budasa nukuburabira muri ivyo navuze yuko tutakoresheje ubuhinga bumwe. Turabiye ku buhinga bumwe twageze gukoresha dusanga urugero twagabanije ubukene ari urugero rungana hafi ni bitigiri 2%, nukuvuga kimwe n'ibice 8%. Nukuvuga ko twoba twavuye kuri 64 n'ibice 8 tukaza kuri 62. Mwomenya ko iryo tohoza yerekana ko abantu bava ruguru baja mu gisagara urugero rw'ubukene ruca rugabanuka, nayo urugero rw'ubukene rukiyongera iyo umuntu avuye mu gisagara aduga ruguru.